ivyagiye uhoraho yabihagaze hagati, birakurondera birakubura, inama zaheze kuzura, inama neza satani yabishize niko n'ikidodo, yatanguye kugira umunsi mukuru atugira ivyiwe vyaheze. Ariko ndakunda Imana, muri ico gihe nyene Imana ikaca yururuka igahindura ibihe, ba bantu bakabirereka, bakabona uko bari bavyiteze siko bibaye. Bamwe bakaza bavuga ngo twaragusengeye, ariko ni Imana yahaserutse. Amen, 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 amen. Hari igitondo tuzovyuka tugasanga vyahindutse, tugatazira Imana mu gishingo co kurira, tugatazira Imana mu gishingo co kurira. Hari igitondo tuzovyuka tugasanga vyahindutse, tugatazira Imana mu gishingo co kurira, tugatazira Imana mu gishingo co kurira. Amen, 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 amen. Imana ibampere umugisha, Imana ibagire neza. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ntawuzi ibizobejo, mushikirizwa na mwene so HAZIYO Désiré. Nongeye kubashimira cyane mwebwe mwibuka kudusengera, ni kubw'amasengesho yanyu Imana ishishikara ikora ibikomeye, kandi nawe egome ushishikara ushitsa kure ubu butumwa uri gukora igikorwa ciza. Imana iguhezagire. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo igicugu ca nyuma. Turasoma muri iki gitabo ca Mose cyo kuvayo igice c'14, turasoma kuri murongo w'10 havuga ngo Farawo abegereje, Abisirayeli bunamura amaso, babona abanyegiputa babomye inyuma, baranduka imitima, maze batakambira Uhoraho. Ku murongo w'19, maze umumarayika w'Imana yahora bagenda imbere avayo agaruka inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo iraza ihagarara inyuma yabo, ija hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'Abisirayeli. Ku ruhande rwa bamwe hubikiza igicu hacura umwiza, ku ruhande rw'abandi haba umuco wo kubonesha mw'ijoro, ntibaruha begerana iryo joro ryose. Ku murongo wa 24, nuko mu gicugu ca nyuma Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu, arunguruka ingabo z'abanyegiputa azica ivutu. Imana iduhana umugisha. N'aya majambo y'Imana tugiye kuganira kuri iri jambo rivuga ngo igicugu ca nyuma. Haleluya, amen, 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 amen. Usomye ngaha Zaburi 102 ku murongo wa 19 haba ngo kuko azoba arungurutse hasi ari hejuru ahera hiwe, Uhoraho arungurutse isi ari mw'ijuru, kugira ngo yumve kuniha kw'imbohe.
abohore abagerewe gupfa, Imana iduhana umugisha. burya hari ibyo Satani ashobora gutegura neza akabona ko yabihejeje, mbere agatangura n'amajambo yo kwihaya kubw'integuro abona neza ko yabirangije. Arashobora kuba uri ahantu mu mbombane y'ingwara, urashobora kuba uri ahantu mu mbombane y'ikibazo kanaka, kandi nawe ubiravye imbere ukabona urupfu, ukabona kutahava, ariko nagomba nkubwire yururutse. Amen, 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 amen. Hari Imana ibasha guhindura amarira ikayahinduramwo indirimbo. Twari kuraba uburorero bw'uwitwa Hana, nawe yamaze igihe kinini ararira amarira, ararira yirirwa amarira kubw'ikigeragezo yari arimo cyo kubura umwana. Ariko turabona ikindi gihe Imana imugendeye, ngo herukana umugabo wiwe aramurarira, ibintu birahinduka. Mu gishingo cyo kurira araririmba, haravuga ngo nta wera nta gitandara ngo kimeze nk'Imana yacu. Imana iduhana umugisha bakundwa. Aya majambo n'igihe Abisirayeli, Imana idufashe, Imana itugire neza, bavuye muri Egiputa, ahantu bari bamaze imyaka myinshi bakora badahembwa, ahantu bari bamaze imyaka myinshi hata jambo bafise, ahantu bari bamaze imyaka myinshi barira ntihagire ubahoza, ahantu bari bamaze imyaka myinshi bararira amarira, bakiririrwa inkoni. Igihe kiragera Imana ikoresheje ubushobozi bwayo, bararengana, baragenda bafise umunezero ko bagiye mu gihugu cy'iwa. Twabonye ngo bashika ahantu nk'uko boharuhukira, nk'uko bohafatira utwo gufungura. Ntibamenye imigabo y'abadayimoni, ntibamenye imigabo ya Farawo. Bari aho hantu bicaye, imbere yabo hari iki kiyaga gitukura, bakikijwe n'imisozi miremire. Ngo bahindukiye gatoyi, babona abanyegiputa, babona bazananye umurindi uteye ubwoba, babona bari ku mafarasi, babona agakungugu gusa, neza umurindi ukomeye. Baritegereza, babona ntabwo bashobora kubatanga ku misozi. Imbere babona nta nzira ihari. Ubwo nyene baca babona imbere ko ari urupfu, batangura kurira batakamba. Batanguye kurira batakamba, batangura kuvuga bati mbega Mose yutureka tukaguma muri bwa bushi, nubwo twababara mugabo twariho. Ariko Mose kuko yarazi ko hari Imana itabura inzira, Imana ikirakora ikintu. Twasomye neza ngo hariho igicu cabagendera imbere, ico gicu ngo kica kiva imbere kigaruka inyuma. Muri ico gicu carimwo impande zibiri, uruhande ngo ruherereye ku banyegiputa ngo hacacura umwiza, haboneka umenga ni mw'ijoro, ntibaruhaba babona. Haleluya! Ndakunda Imana ngene inyegeza umuntu, ndakunda Imana ngo hubikize umwiza. Ariko ngo ku ruhande rw'Abisirayeli muri ico gicu cari mw'itara,
rikabamurikira. Haleluya! Nagomba nkubwire mukundwa, hari ibyagiye bihagarara hagati, byazananye umurindi ukomeye. Hari ibyo wabonesha amaso, hari ibyo wumvisha amatwi, ibyo byaza bifise intego yo kukuyongobeza, ariko kuko Imana yabihagaze hagati, na bugingo n'uburiho kandi uzobaho. Amen, 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 amen. Hari ibyagiye Uhoraho yabihagaze hagati, birakurondera birakubura, inama zaheze kuzura, inama neza Satani yabishize niko n'ikidodo, yatanguye kugira umunsi mukuru, atugira ivyiwe vyaheze. Ariko ndakunda Imana, muri ico gihe nyene Imana ikaca yururuka igahindura ibihe, ba bantu bakabirereka, bakabona uko bari bavyiteze siko bibaye. Bamwe bakaza bavuga ngo twaragusengeye, ariko ni Imana yahaserutse. Amen, 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 amen. Mose acarabwirwa ngo ni igiki gituma umuntu akira. Haleluya! Ngo babwire babandanye. Twasomye rero ngo mu gicugu ca nyuma, haleluya, mu gicugu ca nyuma, ndakunda Imana, muri ico gicugu aho Farawo yari yateguye neza ko abarangiriza, mugabo Imana nayo yagomba kwimarisha kuri we. Haleluya! Cari igicugu ca nyuma kuri we, kandi cari igitondo ciza ku Bisirayeli. Twabonye neza ngo Imana ikirarunguruka, kurunguruka kwayo konyene bituma amakarudumu yatuma ariyo bakoresha abanyegiputa kugira ifarasi zinyaruke, niyo bakoresha. Novuga ngira ngo ayo makurudumu yari nk'amarevye do vitesi. Ayo makurudumu ngira ngo niyo yarimwo na fre. Ayo makurudumu neza ngira ngo sinzi ingene vyari bimeze, mugabo kurunguruka kw'Imana gusa. Haleluya! Ngo ya makurudumu abaracitse, kugenda ntibikunda, gusubira inyuma ntibikunda. Aho baza bashitse indani, baza binjiye, Imana yabinjije neza, yabakanarije irarindira uwa mbere, arinjira irarindira n'uwa kabiri, n'uwa nyuma wese wo muri Egiputa arinjira. Imana irarindira neza umwisirayeli, n'uwa nyuma wese ajabutse, n'igitungwa ciwe kijabutse. Haleluya! Imana yarungurutse, iriko iritegereza Abisirayeli gana bariko barajabuka, iriko iraraba neza ngene umunyegiputa wa nyuma nawe yinjiye. Haleluya! Kiba igicugu ca nyuma. Mose ngo amanitse yakoni, y'amazi yose ngo acateranira kuri ba banyegiputa. Haleluya! Bariko baravyitegereza, basubije amaso inyuma Abisirayeli, babona ba bantu bose barayongobejwe. Miriyamu acaterera kw'indirimbo. Nagomba nkubwire mukundwa, ntaco witegereza ibikugose. Ni koko ugoswe impande zose, ariko nagomba nkubwire ufise ijambo rya nyuma n'Uhoraho, n'Imana yawe, yaco wihebura
ngo ukore ivyaha, yaco wihebura umenga nta gitabara, yaco wihebura iyaciye inzira ku Bisirayeli nawe ibasha kugucira inzira. Haleluya! Birashoboka egome ukabugerewe gupfa, birashoboka ukabura ahantu neza nawe umaze kurubona, ubona umenga ntugizene, ubona umenga ntuzohava, ariko nagomba nkubwire hari Imana itabara, hari Imana ibasha gufurira ico kinogo. Birashoboka niyo migabo wowe ukaba utayizi, mugabo nagomba nkubwire hari Uhoraho abasha kuzibira mu gishingo abadayimoni akaba aribo bahagwa. Twari kuraba Petero nawe ngene ngo mu gicugu ca nyuma, mw'ijoro rya nyuma bwaca bamutanga, uwo mugenzi we Yakobo bari bamwicishije inkota, kandi ivyo ngo vyanezereye egoma abayuda, abadayimoni banezerewe, ngo biteguye neza kwakira Petero, ngo muri iryo joro marayika arururuka, haleluya, musanga hari haramubwira ati niwambare, hakikijwe n'abasoda 16, marayika aca mukorokera imbere, haleluya, kuko yari yururutse, ntawabajije ngo uroye hehe. Bibiri irambarira neza ngo inzugi ziriyugurura. Amen, 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 amen. Aho Petero yabona umenga n'inzozi, ariko hari Imana yururutse. Nagomba nkubwire mukundwa, haleluya, yaco wihebura, yaco wiyanka, ariko hari Imana inzitiro zawe zihoza kw'amaso, ushushanije mu biganza vyayo, yaco wihebura. Hari Imana ibasha gutabara, hari Imana ibasha guhindura amarira akaba indirimbo. Imana ikumpera umugisha, urera kandi uragororotse. Turagushimiye Mwami Imana, turagushimiye urukundo rwawe, turagushimiye ubutabazi bwawe, turagushimiye ko aho tutabona we uhabona. Haleluya! Kandi turagushimiye ko ibitugose Mana, 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 kubirusha inkomezi. Turagushimiye ko ibirengeye. Ndasengeye umuntu Mana ari ahantu mwirinde, ari ahantu atanzira abona, mw'izina rya Kristo Yesu, wowe utabura ngene ubigenza, ndamusengeye Mana umucira inzira mw'izina rya Kristo Yesu. Ndafurije n'iki kinogo abadayimoni bariko barimba, mw'izina rya Kristo Yesu, mw'izina rya Kristo Yesu, mw'izina rya Kristo Yesu, mw'izina rya Kristo Yesu. Ndasambuje impwemu by'aksida mw'izina rya Kristo Yesu. Ubushobozi bwawe Mana nibuhanyure, nibureme inzira mw'izina rya Kristo Yesu. Ndasengeye umuntu Mana hari mu mbombane mw'izina rya Kristo Yesu. Ndakwinginze mukunzi Yesu, ubutabazi bwawe nibwururuke kuri we. Urakoze kuhindura amateka. Amen, amen, amen. Ko abantu bagiye guhindura amajambo, icubahiro n'iki wawe. Urakoze Mana, urakoze. Ni mw'izina rya Kristo Yesu mbisavye, amen. Imana ibampera umugisha, Imana ibagire neza. Egome arico wotunganya, ushobora kurondera umukozi w'Imana kwegereye akagufasha, cyangwa ukaturondera ku nimero ya WhatsApp ya 71 45 90 83. Imana ibaha umugisha.